hari abantu mu bisanzwe usanga ari inkehwa ari umuntu umwe canke babiri mugabo bavuga bakavuza urwamo nko kumenga n'isi yose iri kiravuga. Hariho umuntu avuga ngo je ndavuza aravuga ngo umugambwe wacu uvuze ngo n'uwiwe usanga umugore ntari muri bo n'abandi bari muri bo mugabo we yavuga akavuga mu izina ry'umugambwe gacumenga n'igihugu cyose cyavuze. Muri 2005 nigeze kunywera icupa azi ngo namubwiye neza kumbe namubwiye ijambo rihinyetsemo ukuntu atamenye. Yari umukuru w'umugambwe ntiriwe ndavuga yego. Hanyuma navuga nti ico ndagukunda wosumba abandi bakuru b'imigambwe ntiwe urakunda abanywanyi bawe gusumba abandi amaze kubibona. Acharyoherwa cyane uvuze ngo ntumva je nome sawa maze kunywa amacupa nkani mbe gutamaje igito bivuze ati nyene ni gute nuko bivuze abanywanyi kwiza umuduka yavuze akaravuka akavuga kibibanza bine abanywanyi biwe bose barakwiraye urumva no kubera bakwiraye baragenda no kuvuga ngo umugambwe mu gihugu cyose yabugendana mu modoka nawe araserebura ngo mubwiye ngo ndamubwiye ko akomeye abantu bakunda kubwirwa ibintu kumbe wamutwenza birakomeye namutwenza urumva hari abantu rero baje kumuzi avuga agacavuga ngo umugambwe wacu ngo ibintu ngo bivuze kwiki ngo tubone ibintu bimeze gutya nawe ni wenyene. Hari igihe umuntu agira ishavu canke umutima mubi ugaheba ugatinuka bingese muri we kuko sinumva ingene baje abantu bovuga ngo wamatora ageza nabi bari hehe bavize bande nyuma yabo bari hanze y'igihugu bari biyamamarije amajana ukavuga ngo cyo kubita kudeta mbe ugomba kubita kudeta wewe yo kubita kudeta umuntu yatowe bice 99% ijana kwijana ukaco yijana mu nane mbe yibagiye yuko mu batora harimo abasirikare n'abapolisi nubwo batiyamamaza eka nabo nyene baba barimo batowe muri ajijana kwijana barimo nuzojana nde kubitiye kude nibibaho no numvise ngo bagomba no kuzana mu kiroberi ngo bagomba kugwana ikiroberi mu bisanzwe ntikibaho abanyagihugu batarimo coca gikorera coga burirwa nane ninde yogiha makuru ninde nyegeza uwirutse kugira ugire ikiroberi ubanza kuraba muri ico giyemwe wakigwa nane ninde azoguhindara ninde kunyegeza yego ninde azokuvura ninde azokugaburira mu gihugu cyaracitoreye ijana kwijana yego ico batoye ntukize batoye amahoro n'umutekano. Mbe uravye akakigora umukuru w'igihugu yagize uno munsi ugaza igihugu cyose cyuzuye amahoro n'umutekano nta macakubiri y'amoko akihari nta macakubiri imigambwe akihari burya mu isanga utore kujana kwijana batora umugambwe umwe nuko abarundi bamaze guhinyura bati ubwishi bw'imigambwe sibwo bwishi bw'iterambere uravyumva none igihugu kimaze gushonwa gutyo imitima itekanye bavuze icerekezo iyo bariko baraja bafise umukuru w'igihugu abaha imitahe amajene atigenda mukore akabaha imigambi akabaha n'abayifasha ugasanga abantu bose bariko bahimiza wumvise ijambo yavuze kuri umunsi wo kwikukira perezida Ndayishimiye yavuze ati umuntu afise itongo rihereranye n'irya leta ritarimye akaba yifitiye amaboko agomba kurima narisabe ari none uri kuvuga ngo bariya abagabo bibereye iriyeje na hehe ngo nibo bagiye kuza ngo bagiye guhungabanya abanyagihugu bibereye muri ivyo bintu none umunsi ugiye kuraba igihugu cyose bagihinduye abagwanyi igihugu cyose ubu buri murundi wese n'ingabo kabisa kandi barazi yuko atamwansi ari hagati mu gihugu uwoza ngo aturumbutse hanze ngo aje kuvuga ngo bya kuhungabanya ngaha yotanga ubwame ntiwo kwinjira ngo uvuye ngo winjiriye ku batutsi batoza bagati ewa ibyo by'ubutozi jane wawe tijane wanyu twe turabarundu ntiwo kwinjira ngo abahutu bene wacu ngo ibi na ibyo yego nibyo bitwaza kera none umunsi irakoza defendre niyi uwo kubwira abarundi bashonye wozana mu kwembetso noya hari ibyazi ibyangombwa bikwiye kugira umuntu atera imbere byarabonetse amahoro n'umutekano n'ubu bumwe badushizemo sivyo ni imigambo n'iterambere bariko baravuga ati umuntu nakura amaboko mu mpuzu
ntawe ukivuga ngo yabuze umutahe ibanki iri hagera uguruye genda baguhe credit kuvuga uti sinzi ngene babikora muri payeji hari abahinga ko abantu mu gutera akajagari bakorera guhenda kugwaruka ubu gwaruka bazoronka nuruwe yegirevre hariho n'ababintukira hariho abantu ba telefone bakavuga ngo uracari muto twebwe iyo myaka twariho webye uvuga ntavyo wabonye nabiriya mugabo nkumva nti ico nyegeza n'igiki ico utagomba ko tuvuga nifatiye kuri 2022 uravyumva yego ingene abantu bafashe bagiriho nyabwoko ry'abahutu bagaca bari nyegeza abantu bakamara imyaka 40 atawo bivuze yego yego impunzi zabayeho abantu bagati byabo bakagenda bagasahurwa amazu bagakorerwa amahano yose abaho ndetse n'abasigaye bakababuza kurira no kugandarira ababo nivyo navuze none wombwira imyaka 40 riri yasinze ry'abahutu ibihumbi amajana bapfuye ngo nakabiri ntawabishe kuri ko batinya ko tubivuga ariko hari n'abaca bagaruka bakavuga sinzi nimba basonye ubwoko bwawe ati uyu mugabo womenga umwanya umwe n'igihemu ntazi no kudefanda ubwoko bwiwe acagaruka agafukura abantu biwabo gute aba iwacu nta muntu yisha abantu ariyo bazo ko abatutsi bose bisha abantu ahiya eka naho baba bari ubuce bumwe naho baba barishe icyaha ni ku muntu no gushirikira ngo nuko uri mwene wacu ngo wishe umuntu ngo wishe uzagiye ubwoko bikunda ukuri ni kumwe ikigira umuntu mututsi muzima so kunyagaza ibyaha by'abatutsi ikigira umuntu umuhutu muzima so kunyagaza ibyaha by'umuhutu kana bwiza ukura abantu barishwe bapfa bazize ubwoko bwabo cyese no kwifatanya nawe ngo nuko uri umututsi kandi mbona kubiza imigambi mibi nakudenoza ntabwo umuntu abiza imigambi mibi igihugu gihungabanye ngo gihungabanye n'umututsi abatutsi bo bace batekana cyangwa umuhutu agize ati genda bidabaga uya nta bahutu bene bandi bashobogira ingorane mbonereho mbeshuze nk'ibyibutse abanyamurenge birigo baravuga ngo haba amanyabwoko ngo muri Kongo ntibyoshoboka baza gituma bitoshoboka mbere abasirikare b'abarundi bariko baravuga baje muri Kongo bari bazi yuko abasoda b'abarundi bari muri Kongo ari 50% abatutsi na 50% abahutu igisirikare cy'u Burundi ni 50-50 usibye Imana dukunda abantu bakabiri badukunda n'abarundi kongo bw'ivukuri usibye Imana ni mu ijuru dukunda abarundi badukunda kuruta uko twikunda gute ntukihakana umuntu kubera inyosha mbi z'abantu uzi ko yakugiriye neza ntimugafasha abandi gucira ku biganza by'abagaburiye muzogira imyaka utitaye ku bwinshi bw'abandi wewe ugume uri fidele Imana ishimwe cyane haleluya nubwo woca mu mibabaro ariko n'abakubabaza burya bakosha nabi iyo bashitse imbere baravuga bati naka n'umugabo agihemu na kimwe uwashoheje guhemuka ashika imbere akavuga ngo naka n'umugabo wapi uwakugaburiye ibiganza byakugaburiye abandi nibamuvuga nabi ntuzuraho bwinshi bwabo uzohaguruka uri umwe umuvuge neza uzohaguruka uri umwe umwemange Dico Entertainment. Turabashimiye turabakengurukiye no ntajyo tugukengurukire yamara tugukeze kandi wewe wahisemwe guhitamwo Dico Entertainment wahisemwe neza cyane kubera ko wakurikiye ahantu zozurigira inyigisho nyinshi cyane ntituguma muri entertainment yonyene gusa kuko tujana mu bundi buzima busanzwe ariko butaja kure yaho ariko bwose bugakoranirizwa no mu nyigisho izina ziriya za zindi zigufasha zikagukura ahantu hari mumaze kumenya mwumvise ijwi nkari no menya kuri wa mungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. of Love, aka Dico, aka the ambassador. Tugiriwe ubuntu kandi yongeze hano nkunda kuvuga ngo ninjiye inzu y'ibitabo naho mpurira na ambassadeur Apostle Isidore Mbayahaga wana yuko twasa n'abamukumbe no tukamukumbura mu izina ryanyu yamara nubwo akazi kabari kenshi konge kugirirwa ubuntu turamuronse wana Apostle tubakira cyane kuri Dico Entertainment. Urakoze gose. Twaherukana mu bihe novuga ngo by'urushana tuvuye ici ryamaze kwinjira bino bihe bibiri bikunze kuba bibamereye gute mu bijanye n'itandukaniro ry'imibereho nta ngorane
je hashoshe hakaje byose ni sawa. Hari agafilozofi kavuga ngo muci ngo abantu ngusanga bameze nk'inzige ariko hari n'abandi bavuga yuko ngo ari amafaranga aboneka abagabo bagatera imbere aba miliyardere bakavuka. Hari ikintu mubiziko? Oya iconze muci hagwira abasazi. Hagwira abasazi. Ntabyo urabona. Ngiriye nabi ko mpereye hano hantu ariko muri abantu n'ubundi tuba dukumbuye gutwenga hagwira abasazi. Ikijanye n'amafaranga ngo abamedere ngo barapfutse bino byo nta bihari. Ntabyo sinzi ukweze kuvuga abamedere kuko icyo gihe bose niko babyayemo bukwirangije bakabyara muri uko kwezi. Aba basazi bo bigenda gute? Sinzi ariko uzurabe kenshi mu gihe cici ku masantre atandukanye niho ubona abasazi baduka. Mugabo mu gihe c'imvura ugasanga ntibaboneka. Ubwo ntibaba bahari mugabo bisazi byabo bikaganzura byumvise izuba. Ntabyo byashoboka. Mugabo kenshi uzubira baragwira abasazi muci. Nibaza ko nk'abakozi b'Imana eka mbere n'abandi barezi nka leta muri rusange nkeka ari cyo gihe baba bari magabo kubera urumva abasazi bagwiriye no gukwaza umutekano bica byongeye. Abijeje baraza bakaraba ingene atavyishe byo kononekara. Yego. Birumvikana cyane no muzi turayaga mu bice bibiri ni umutekero w'ibibazo. Nkunda kubaza ibibazo abantu baba baragiye bibaza kubera twe tumeze nk'ijisho rya societe. Tugiye kuyaga rumwe n'ubwo ariko kandi turagaruka ku bijanye no vuga ni rundi ruhande n'ubundi mu mara mu mwanya munini ariko rujanye no kuvuga ubutumwa bwiza ariko kandi tukavuga no mu mubano rusange ivyo abandi bita ngo ni politiki. Munkundiye two kwinjira mu bintu bimeze iminsi biriko biravugwa cyane ni mu gihugu cy'u Burundi niho tuba turi hanini bitavuze yuko no kwagura tutokwagura. Ejo bundi nyene cubahiro umukuru w'igihugu ku munsi mukuru wo kwikukira yagarutse ku bantu bitwa ngo aba PDC. Avuga yuko bari abantu batigeze bashaka ko Burundi bwikukira. Aha yo bigeze aha nk'ugwaruka hari abadashoka bamenya ngo bano ba PDC bari bande baba mu yihe ntara mbega ni iki cyatuma banka uko kwikukira. Ubwo uno munsi twoba tugifise abantu bafise agatima nk'aka ba PDC. Muri no mesi baragwiri aba PDC. Ega kiriya gihe cyitwa aba PDC wari umugambwe witwa ngo ni Parti Démocratique Chrétien. Mugabo wari umugambwe washwe mu mugongo n'ababirigi. Donc washira imbere kwigisha abarundi yuko hataragara kwikukira kubera kugwanira inyungu z'ababiriki. Mu yindi mvugo byari ibikoresho by'abazungu bashize imbere mugabo bari nk'umugambwe wabo. Mugabo binjije mu bantu bitwa ko abarundi bafite ibyumviro mugabo bagomba kugwanya bene wabo bagwanya kwikukira ku Burundi. Abo rero gushika no munsi uzozura genda barabe hari abantu gushika uwo munsi batuma imvugo y'abarundi bene wabo batuma imvugo ya leta yatowe n'abene gihugu ahubwo bashigikira imvugo y'umunyamahanga. Aba rero n'aba PDC nibyo yashatse kuvuga ndibaza. Basha bitwa aba PDC. Aba baza kuba bagihari gute mu gihe twikukiye kandi bariho ntaburumva tuvuga amahoro nabo bakavuga bati ahubwo hakwiye kuba intambara. Ntaburumva baje no gusabira ibihano igihugu cy'iwabo. Barabaho. Ntaburumva position yo kuvuga ngo ibihugu byafatiye ingingo Burundi imeze ukuntu kumva bo bakomye amashi ngo byagenze neza. Ubona ba PDC. Umuntu wese arondera inyungu z'umunyamahanga akazishira imbere gusumba inyungu z'igihugu cy'iwabo kirimo bene wabo. Mu yindi mvugo mu PDC. No kuvuga ngo mari mwisura ya baba nivyo bakorana niyo ntwaro y'abazungu bakumva yuko twece byakwiye kwikukira. Nico nibaze ko babumvise abari mu nama kandi nyene icubahiro yakoranye n'abanyamigambwe yagarutse kandi ku bice bimwe by'igihugu umugambwe CNDD-FDD utahora utogwamwo ngo unashikane amajwi 20%. Ariko no mwaka aho hantu CNDD-FDD yaharonse amajwi ku bice 99%. Byoba byatewe n'iki kandi hari abagoma basemerera no munsi bavuga yuko abarundi ngo bogarijwe n'ubukene abandi ngo bari mu bihe bitameze neza. Ubwo abavuga ibyo sizanya nka Burundi zishaka ko abene gihugu bigumira mu bihe novuga atari vyiza
kandi bo babona yuko mu gihugu ari impunda marembe. hanyuze wumvirize ijwi ry'umubu mwijoro ibintu byose biba byajyana bicecekeye n'abantu bihoreye ukavuga wonyene urumva ingana uvuze urwabo ruba ari rwinshi rero hariho abantu mu bisanzwe usanga ari inkehwa ari umuntu umwe canke babiri mugabo bavuga bakavuza urwamo nk'uko umenga n'isi yose iriko iravuga kandi ari umuntu yugaraniye ahantu wenyene akavuga ibitagenda neza nk'ubibamo nk'ubibona katazi ikintu na kimwe rero muri ico gihe rero abantu bakwiye kuraba hariho umuntu avuga ngo je ndavuze akavuga ngo umugambwe wacu uvuze ngo mugabo uwo mugambwe waje kuraba no muri stadi wabo ntibawurimwo n'uwiwe usanga umugore ntari muri bo n'abandi bari muri bo mugabo we yavuga akavuga mu izina ry'umugambwe ugaca umenga ni igihugu cyose cyavuze umugambwe uvuze ngo nawe si umugambwe ari umuntu mu 2005 nigeze kunywera icupa azi ngo namubwiye neza kumbe namubwiye ijambo rihinyetsemo ukuntu atamenye yari umukuru w'umugambwe ntiriwe ndavuga hanyuma navuga nti icyo nagukundira wowe usumbya abandi bakuru b'imigambwe ntiwowe urakunda abanywanyi bawe gusumba abandi amaze kubibona aca aryoherwa cyane wavuze ngo ntiwumva jenome sawa maze kunywa amacupa nkani mbega utamaje igito banabivuze ati nyene ni gute nuko bivuze abanywanyi kwiza umuduka yabize akaravuka akavuga ko ibibanza bine abanywanyi biwe bose barakwirayo urumva no kubera bakwirayo baragenda ni ukuvuga ngo umugambwe mu gihugu cyose yawugendana mu modoka nawe araserebura ngo mubwiye ngo ndamubwiye ko akomeye abantu bakunda kubwirwa ibintu kumbe wamutwenza birakomeye namutwenza urumva rero abantu rero baje kumuzi avuga agacavuga ngo umugambwe wacu ngo ibintu ngo bivuze kwiki ngo tubone ibintu bimeze gutya nawe ni wenyene yego nje gutuma rero bitogutangaza ubonye wa muntu ahari avuga uko umugambwe wari ku butegetsi utoye 99% kuvuga havuyemo ijwi rimwe gusa ariko uyu muntu umwe niwe aba inyuma hetse n'abandi benshi bo bamarwa munini bashaka kwerekana ngo mu gihugu hari bitagenda ariko wa mugambwe tukabona ubwo umuhundwa amajwi kuri ugo ruge ese naho nakubwiye nijyajwe ry'umuburi uvuga wonyine mu cyumba mwijo abandi bihora ugacume ngo wakwiye inzu yose yipfye Ambassadeur Terence Ntahiraja avuga ko uwitwa Frederic bamvuga inyumvira Chovino mu Gwengezo na Libera nibashira kandi bakimara kumva ivyavuye mu matora y'uwa gatanu ruhenshi bihutiye gukoranya inama ngo yarigamije kwiga uburyo bokora kudeta cyangwa uko bita kudeta hari muri conference de presse bakoze tariki 27 z'ukwa gatandatu mu 2025 mu Bubiligi uko bita kudeta ego abantu bafise bene ibi byiyumviro vy'amakudeta ubwo barikukiye canke barashari muri yasi yakara kwa kucavuga y'abapetese bo hari igihe umuntu agirisha vu canke umutima mubi ugaheba ugatinuka bingese muri we kuko sinumva ingene baje abantu bovuga ngo amatora ageze nabi bari he bavize bande nyuma yabo bari hanze y'igihugu bari biyamamarije amaja mwini mvugo kuvuga ngo urumva ngo amatora agenze neza ukavuga ngo cyo kubita kudeta mbe ugomba kubita kudeta wewe yo kubita kudeta umuntu yatowe bice 99% ijana kwijana ukaco yijana mu nane mbe yibagiye yuko mu batora harimo abasirikare n'abapolisi nubwo batiyamamaza kandi nabo nyene baba barimo batowe muri ajijana kwijana barimo nuzojana ndo kubitiye kude ako nyene kude kirashoboka ata musirikare ata umupolisi ata kuri nyuma nibibaho sinzi biharuro bafise ngene bimeze tuvuga zino mvugo zabo ko ari kwa kwidikadiga umuntu akanduruka kanatwenga impundu mu kirago
ari ibintu umuntu avuga ukazunguza umutwe ukirenganira uti ababyeyi baragoresha. hari umuntu asaza ukavuga uti ukuntu ashaje umugabo sinzi ibyiwe pe atadusaziye na noneho numvise ngo bagomba no kuzana mu kiroberi ngo bagomba kurwana. Yego zivuga zagiye zigaruka ku matwi cyamwe n'abano bagabo bikavugwa hirya no hino ngo ahubwo ngo ico baciza ngo nuko hoba n'ibiroberi hama binobere rero ngo bigahangana n'intwaro zihari bo bita ngo niza gahotora mu gihe abene gihugu nagomeje ngaruka kantu kitwa umwene gihugu abari karashima akavuga ati nimari bitagenda nahandi birabaho. Ariko twe turabona yuko dutwawe neza nk'ikiroberi cozo no munsi murabona yuko kikaje amaja kishinjira kiroberi nakubwire wa musore ikiroberi mu bisanzwe ntikibaho abanyagihugu batarimo ntibibaho coca gikorera cogaburirwa nande ninde yogiha amakuru ninde anyegeza uwirutse ikiroberi uri mu kiroberi nagira cokorana n'abazungu bakifungurira bakagiha ibikwanisha amagana he mw'ishamba nta mashamba baha oya kugira ugire ikiroberi ubanza kuraba muri ico gihugu ugiyemwo wakigwa nande ninde azoguha indaro ninde akunyegeza yego ninde azokuvura ninde azokugaburira ibyo byose biraje basanga birashoboka mu gihugu cyari citoreye 100%. Yego ico batoye ntukize batoye amahoro n'umutekano. Mbe uravye akakigora umukuru w'igihugu yagize uno munsi ugaza igihugu cyose cyuzuye amahoro n'umutekano nta macakubiri y'amoko akihari nta macakubiri imigambwe akihari burya mu isanga utore kujana gatora umugambwe umwe nuko abarundi bamaze guhinyura bati ubwishi bw'imigambwe sibwo bwishi bw'iterambere uravyumva none igihugu kimaze gushonwa gutyo imitima itekanye bafise icerekezo iyo bariko baraja bafise umukuru w'igihugu abaha imitahe abajene atigenda mukore akabaha imigambi akabaha n'ababifasha ugasanga abantu bose bariko bahimiza wumvise ijambo yavuze kuri umunsi wo kwikukira perezida Ndayishimiye yavuze ati umuntu afise itongo rihereranye n'irya leta ritarimye akaba yifitiye amaboko agomba kurima narisabe arime ego yarabigarutse ko tinarisabe gusa bice mu nzira nziza yirimire none uri kuvuga ngo bari abagabo bibereye iriyeje na hehe ngo nibo bagiye kuza ngo bagiye guhungabanya abanyagihugu bibereye muri ivyo bintu ninde azomwakira no kuvuga ikiroberi kitafise abanyagihugu nimba habafise abantu bavuga bati twumvuga ko dukeneye amafaranga yo kugura ibi nibi boduha amafaranga tugacikisha kayo twirira sivyo yega nayo ni mitwe ni projet none ni projet none bo kwikubita kereke pare kashenga ozamviro ozamviro ati duhe mu micungararo kubera basanga bazi ati umuntu aranka barundi cyo twemeye ko twomufasha ikintu ntiyobura ukuntu turabariza hama tukisubira mu gihugu c'ababiri tukiryamya nibareke gukinisha barundi ibyo byumviro babirenze kera ahantu ndumva wo hinjira byo haba bimukora bigikunze oya ntibishoboka kabisa oya uzana n'ahandi nayo no munsi ugiye kuraba igihugu cyose bagihinduye abagwanyi igihugu cyose ubu buri murundi wese n'ingabo kabisa kandi barazi yuko atamwansi ari hagati mu gihugu uwoza ngo aturumbutse hanze ngo aje kuvuga ngo ibyo ahungabanya ngaha yotangara yotuma umugani wawe yinjirira wozamvira kumwe ariko yivuga mugabo naho nyene baramaze kubona yuko ubwame ntiwo kwinjira ngo uvuye ngo winjiriye ku batutsi batoza bagati ewa ibyo by'ubutozi jane wawe tijane wanyu twe turabarundu ntiwo kwinjira ngo abahutu bene wacu ngo ibi na ibyo yego nibyo bitwaza kera none umunsi irakoza defendre niyi wo kubwira abarundi bashonje woza n'abamvu kunyumvira bajya babare wo kubwira abarundi bashonje woza mu kwembetso noya hari ibyazi hari nabonye no muri comment ngo mwamwihagiye ngo ayo bara amafiriti y'abazungu ngo mugaca mushaka kuza shaho ngo kutugwarirako ngo nimureke ngo n'amahoro abarundi bakwiye kumenya ibyangombwa bikwiye kugira umuntu atera imbere byarabonetse n'amahoro n'umutekano yego n'ubu bumwe badushizemo sivyo
ni imigambi ubona y'iterambere bariko baravuga ati umuntu nakura amaboko mu mpuzu ntawe ukivuga ngo yabuze umutahe ibanki iri hagera uguruye genda baguhe credit kuvuga uti sinzi ngene babikora muri payeji hari abahinga babwire projet yawe uriko urakora bakwakompanye none ni kuvuga ngo ucunanirwa ko abantu mu gutera akajagari bakorera guhenda kugwaruka ubu gwaruka bazoronka nuruwe bazorukura kandi gose ro hanze amaso imigambi y'iterambere mu gihugu bazorukura kwa aho rero nibaza ko botora iyi migambi yo muvuze kugwaruka muvuga no ku kantu k'ubwoko abahutu n'abatutsi bimwe mu bintu mbere none umunsi menga hari abantu bigitera ubwoba kuvuga ariko mwege mukunda kumvikana kenshi mubivuga nk'ibintu bisanzwe ariko mukabivuga muri ko murahanura byo baba byagutwaye umwanya ungana gute kugira ibi bintu vyakire kuri urwo rugero hamwe wumva yuko ubivugira habona ari ibintu bisanzwe menga nta n'umuntu vyakomereza yo kuvuga ibintu nasanze aho bibaye bigoye hama ikindi naco ko ntabivuga mu mvugo mbi oya uya mu bisanzwe mu kanwa hasokoroka amajambo y'ubwoko bubiri yego hasokoroka y'ukuri hagasokoroka n'ay'ikinyoma rero uyu muntu amaze kumenya icyo agomba gukora akamenya uruhande yegamira iyo wegamiye mu kuri ntacyo utinya kuvuga iyo uri mu kuri ntawe utinya kubwiza ukuri umutuma urutoke ntiwo mutuka ntiwo mwifuriza ibibi mugora amubwira ukuri ukamwereka n'icyo yokora kugira ngo nawe ave mu kibi arimo muri ico gihe rero umaze gutinya kubivuga uba bikikurimwo niko bisigura niko bisigura uko abantu batakira kumwe oya ko abantu batakira kumwe ntabwo bamufise uko mushobora kubivuga sinabugira kubera yegire vre hariho n'ababintukira hariho abantu telefone bakavuga ngo uracari muto twebwe iyo myaka twariho webye uvuga ntavyo wabonye nabiriya mugabo nkumva nti ico nyegeza n'igiki ico utagomba ko tuvuga wewe data wanje wari uhari mbwira ukuri yego nari mfatiye kuri 2022 uravyumva hari iganiriza gutanga ndavuga nti ntibishoboka ingene abantu bafashe bagiriho nyabwoko ry'abahutu bagaca bari nyegeza abantu bakamara imyaka 40 ataho bivuze impunzi zabayeho abantu bagati byabo bakagenda bagasahurwa amazu bagakorerwa amahano yose abaho ndetse n'abasigaye bakababuza kurira no kugandarira ababo nivyo navuze 40 none wombwira imyaka 40 riri yasinze ry'abahutu ibihumbi amajana bapfuye ngo nakabiri ntawe abishe barishwe none kuri ko batinya ko tubivuga ariko hari n'abaca bagaruka bakavuga sinzi nimba basonye ubwoko bwawe ati uyu mugabo womenga umwanya umwe n'igihemu ntazi no kudefanda ubwoko bwiwe acagaruka agafukura abantu biwabo gute aba iwacu nta muntu yishe abantu ariyo baza ko abatutsi bose bishe abantu oya heka naho baba bari mu buce bumwe naho baba barishe icaha ni ku muntu no gushigikira ngo nuko uri mwene wacu ngo wishe umuntu ngo wishe uzagiye ubwoko tubikunda ukuri ni kumwe ikigira umuntu mututsi muzima so kunyegaza ibyaha by'abatutsi ikigira umuntu umuhutu muzima so kunyegaza ibyaha by'umuhutu kana bwiza ukuri abantu barishwe bapfa bazize ubwoko bwabo none babishe hari inama y'ubwoko bagize uhabe assemblée générale y'abatutsi imiryango yose y'abatutsi yemera ati turasinye ni mwica abahutu oya iyo nibaza kwitabaye iyo PV irahari none ko buri kubikora uhagomba ko nabo mutari kumwe n'abatari babishigikiye ko bose bavyitiriwe ico ceye kubera ko tocambara wenyene wewe wahana ka wubahutse ukora ivyo bintu abo ro babikoze niyo shuka yiceye uwo mutamana wiceye bagomba kwifukana n'abandi kandi batari kumwe cyose nshobora kukwemerera kabisa ntibunyagiriza yuko kubera ubwoko bw'iwaje jiwe no kuhageze 72 navutse 76 sinari bwabeho none je ndabizamo kubera abantu rero bavuga ati bwana Mbayahaga ibintu vyitondere ushobora kuba utanabizi neza menga baza ko afise rezo kubera ko ayo magume nibihitiye n'uburyo vyagenze wewe byuzi byose uzi bikwiranye n'imyaka ufise hari byo nzi ko yanasomye mu bitabo none ibyo utazi so ntiyabikubariye yarabimbwiye so wanyu ntiyobikubwiye yarabingana so kuru ntakubwira ubu woja ku mutumba kanaka
ukavuga uti ko ngaha hari abantu bapfuye na kabiri bapfuye gute nta bakiriho bakubwira ati naka yapfuye uko kandi yagiye yajyanywe n'abana kandi bamwishe barahari babize bakubwira ati hari umutware mwa bino bice yazananye hana yarimbuye abantu bigenda uko c'est ça ibyo rero byo byarabaye iyo bavuze ati tuvugana ukuri hama tosabana imbabazi ya kuvuga iby'abandi ntabwo byo bisimba kabisa Jesi no kwifatanya nawe ngo nuko uri umututsi kandi mbona kubiza imigambi mibi nakudenoza ntabwo umuntu abiza imigambi mibi igihugu gihungabanye ngo gihungabanije n'umututsi abatutsi bo bace batekana nabo ntacyo bashikira hari mba numva bogwa mu vyago cyangwa umuhutu agize ati je ndabidabaga kuya nta bahutu bene bandi baje kugira ingorane none wowe ubonye ugaca ubirebera gusa ukabirabira ngaho gusa none bya mwene wanyu izo ngaruka we mu kuzigera ntuzojamo nawe usanga wagiyemo none umuntu no musa acumva bino bintu bivugwa ukamenga biramukomerekeje ni terambere rike no gutahura guke canke nuko muri kahise byamuhitanije no kukomereka kubera hari abantu bagomba kunyegeza ibyo babayemo oro kumenya ibyo wabayemo ukamenya amakosa yo muri kahise bigufasha gutegura akazoza keza bene wombwira aho babifise batabivuga ngo niho bateye imbere bicaye kuri bomba rutardem kabisa birumvikana cyane abarutse vuba batazi bino bintu by'amoko birakenewe ko babimenya siwi bibafasha iki kwicara batabifise kamakuru ubwo byo aho bohombeye kubimenya ntacyo bitwaye mugabo kubimenya bakabibabwira yuko hari amakosa yakozwe mu gihugu afatiye kuri ibi na biriya byo nta kibikirimo mugabo ntivyigishwa n'abantu bagifise inzigo bagifise kwa ugwanka ntibavyigisha bavuga ngo niwabona nakameze uko uramugendera kure ariko bamenye nka histoire ko habaye akaga kavyaye mu babirigi n'ibindi n'abadagi badupimye amazuru n'ishano ryose mugabo mu finale twasanze turi ubwoko bumwe d'abord mu Burundi nta bwoko buriho mu bintu bigenga ubwoko nta birimwo ntabyo dufise d'abord kugira haba amoko no kuvuga ubwoko bufise ururimi rwabo ruhagira imico yabo abantu bahagira n'ibintu byinshi muga mu Burundi dufise ururimi rumwe dufise imico imwe turya indya zimwe urumva nta bihari yabaye kudiviza gusa kugira ngo baducemo umugani w'ababandi ariko none umuntu bagaruka gute ugasanga umuntu wese tutabeshanye nk'umuntu afite imyaka 18 ahantu yicaye abaza ati je ndi umuhutu je ndi umututsi nanje ndi umutwa yego ababizi nyene none byagenze gute hamwe umuntu yiraba akavuga ati je ndi umuhutu atateye amazi je ndi umututsi oya bivyo bivugwa yuko ari wanyu babiko bariyo ni societe bakuriyemo abavuga ati bajya ntituri bamwe bana banaka none nta hantu urabona abahutu basa n'abatutsi cyangwa umututsi yicara n'umuhutu ugasanga ibyo by'amazuru bavuga umututsi niwe afise uruzuru runini ugasanga ni na mugufi gusumba nyamuhutu birabaho ibyo rero abantu bakwiye kubereka yuko turi bamwe kandi turanabishimira ubutegetsi bwarabikoze ubu nta hantu umuhutu yoja ngo yumve ngo arikanga ngo hari mu batutsi ngo bavangira wapi kuko abatutsi nabo baratahuka n'abahutu baratahuka nta hantu umututsi yoja ngo areke kwaka indaro bumwiriye ngo nuko hageze mu mihana y'abahutu araryama agasinzira bakamugaburira akarya ataco yicura bakamuha amazi akoga akimererwa neza ivyo nibwo Burundi bwo kuri basokuruza rero nivyo rero abantu bagomba kumenya uriha kubivuga gute kandi imitima y'abantu birimo ahubwo bikwiye kuvugwa rwose kuko iyi ntuzi patriotisme president twigisha ikwiye kwigishwa igashika no muri bari abantu bahunze kuvuza 72 kuko hari abantu hanze bazi yuko birukanwe mu gihugu kubera abahutu yego hari abantu ari hanze bati twebwe twagiye tuzira ko turabatutsi ivyo ni inyigisho zigomba kuba abantu bakamenya yuko ubwoko bukuru duvisa ro kuba umurundi yego muri iyo politike nyene tukiri ngaho ya iyi ngo divise pour régner ndayibuka mu Gifaransa neza hari inkuru canke mu byandikwa bivuga yuko baba birigimwe ariko maravuga canke abazungu muri rusange basize babivye umuzi mu Burundi uvuga ngo umuntu yitwa umututsi n'incabwenge ni waciye ubwenge
ibyo bisigara mu Burundi ariko bikavuga ko mu Rwanda naho bari bafavorije umuntu yitwa umuhutu ko ari waciye ubwenge bino bintu bibiri ko cumenga harimo ukudasa ubwo ntibiza bihurana bwabo benshi bwabo n'ubundi bw'inyungu zabo Rwanda no Burundi byari bikorenze n'ububirigi cyo kimwe mu gucamwa abantu rero ababirigi babwiye abo bisa abatutsi yuko bobo ari sont des européens blancs des européens noirs urabyumva donc batari mu gihagararo kimwe n'abandi n'umuzungu yira abantu bari intelligent n'abantu baciye ubwenge batunze bakwiye gukumira abandi bavyumva uko ijambo rivuzwe n'umuzungu ryari rikomeye urumva bashitse mu Rwanda bati pas question kubera iki muri benshi mukabadomine par aba bantu abandi mukuntu mungana kuko mwe muri benshi urumva nabo barakumirwa mugabo urumva babigira ku ntumbero kugira ngo baronke ingene batwara babateranye babacemwe ibice nkuko titre yavuga kuko sino n'abanyarwanda nibaza ko ivyo by'abahutu n'abatutsi ni nk'u Burundi nta biriyo nibyo babirigi babashizemo kuko nta muhutu nta mututsi bose n'abanyarwanda kuko bavuga ururimi rumwe bafise imico imwe barya n'indya zimwe hako hariya ngo kirazira kubizyogora nkuko ino sinzi ko urabibona bashobora kuri kwigara ukumva umuntu bahamagara ngo we mututsi ino ariko mu Rwanda ibyo bintu no bigira habo ino umuntu utamuzi zino bashaka kuvuga uti mpamagara ujya mu Hutu hajya yego kana gahe kagorana yego aleza hano bavuga ati mpere icubu ujya mututsi sha ni sawa yego bakumva nibisanzwe mugaho hiyo uja wumva ngo afise ingenga bitekereza umuntu akabizira akaja mu gasho ingenga bitekereza mugabo si twebwe wanashaka n'icari tumwe societe yacu kira ico kirimwo kuko twe barabivuga bakavyubahuka ubu bigeze no muri constitution sibyo yego bageze no muri constitution hamwe bavuga ati abatutsi 50 kwijana mu gisoda muri sena abahutu 60 muri leta yego 40 abatutsi ibyo byose babihari nico wanashaka hago mbonereho mbeshuze nk'ibyibutse abanyamurenge birigo baravuga ngo haba amahonyabwoko muri Kongo ntibyoshoboka baza gituma bitoshoboka mbeho basirikare b'abarundi bariko baravuga baje muri Kongo bari bazi yuko abasoda b'abarundi bari muri Kongo ari 50% abatutsi na 50% abahutu baravanze hanya niko bimeze bo bivyo ariko bese yo makuru atangwa hanze baravuga ngo hari amahonyabwoko hari iki ngo hari ubwoko bumwe y'abatutsi bo muri Kongo byotegurwa n'ingabo zimwe abahutu n'abatutsi oya mba numva vyokunda mu gihe hoba harugizwe ubwoko bumwe aho bivuze byubesha ngaso mugabo uno munsi igisirikare cy'u Burundi ni 50-50 kabisa abaje ku rugamba n'abahutu n'abatutsi bari muri commandement imwe iyo nteguro boyitegura ryari kiretse uburyo niko ndavyumva icitwa umututsi wese wo mu karere atoba ari umwe niho kumbura umututsi wo mu Burundi yo kwica umututsi asanze muri Kongo abanyamurenge niho kumbura umututsi wo mu Burundi atobona umututsi wo mu Rwanda ngo abone ko ari mugenzi we umututsi numwe baje umututsi w'u Burundi n'uwi Kongo n'uwi Rwanda n'uwi Uganda nabo muri Kenya na Tanzania bari hose yego iyo mikenyuro si urumva nibaza ko nivya bintu mu mazi imisi mu gati hari abantu bavuga ibintu batazi usanga ariko barambika ice y'igihugu dushaka gufata ngo president ayishimiye ngo na leta yiwe ngo reko ategura ngo genocide ngo gukorera mu abatutsi bo muri Kongo bo n'abanyamurenge komasa bakabitegurira he uravye leta y'u Burundi ngene yubatse ukaraba inama nshinga amategeko ngene yubatse ukaraba nk'impuzo amategeko ngene yubatse ukaraba inzego z'umutekano ingene zubatse zo kwivuna abansi ingene zubatse iyo nteguro yobasanga yabaza no kuri telefone baba bagucakiye president dufate ko afise ubwoko bw'abahutu bicegera n'umututsi sivyo urego uranyumva yego muri biro y'inamashinga amateka baravanze n'umuhutu n'umututsi sena ni kwakura mu gisirikare ni 50% abatutsi 50% abahutu commandement ni imwe formation ni imwe baryama hamwe bafise urumva ni kora imwe uravyumva ugashobora mu gipolisi ni senkari urumva umukomanda bayo ubwoko umukurikira bubundi
gushika mu ba OPG no mu bakomiseri hariya bose baravanze none twoba dufise abo bantu bose muri leta b'abatutsi da yego hagategurwa ubunyabwoko ry'abatutsi barimwo hakabura n'umwe yibira akabanga bene wabo avuga ati bagabo ibyo turimwo muraraba neza mwe muratemesha kare bikaje kubonwa n'umunyarwanda cyangwa bikabonwa n'umunyamurenge tutazi yazananye kuko bajye babivuga bo n'ibikoresho by'u Rwanda urabyumva ngoma ubunyabwoko rigategurwa oya numva menga ni yego ibyo bintu bakwiye kubihagarika kuko umwansi agomba kubamara ariko arabahuvya ariko abereka umukunze ko ari we mwansi kugira ngo baje gusamara bahanga amaso uriya noneho wa mwansi nyawe vrai abaca inyuma bamare ejo bazovyitirire naka bona abarundi babikoze kandi atari bo kumbe niyo karatiri kirakino kuko abanyamurenge baciye ubwenge bo barazi yuko umutabazi bafise iwabo no murundi uravyumva so umunyarwanda barabizi ko ari we barabizi yuko ngo yahageze hatuye ikirenge amahoro aragaruka ivyari vyaranse bisubira ku murongo reka ndabe ko akanda gafisha nakumvisha noneho tubwire kuri abantu kabisa umviriza